Shushu. Mutanigisha. Ah! Ah, tu segura som kirundi. Ah? Susa kwa hivyo pacha mabizu. Ongea kwa kuraka kwenye. Wako ngani kachaka bakani. Trago wajifatisha maboko kabisa. Oi. Ciao. 好的，谢谢。Hosy urirabura vyatari nta kibazo. Uri ni konje jour. Ni wandi kumwe n'abashinwa bera. Hosy sawa. Ni sawa. Ni wari wamenye wari we wa. Tu vis en Chine ou bien? Non, tout est à Madagascar. Ah, tu vis à Madagascar? Je vis à Madagascar. Tu es malgache? Métisse. Ah, tu es métisse. C'est-à-dire mon papa est chinois et maman elle est métisse chinoise malgache. Oh, d'accord, c'est intéressant. Ouais. Donc tu es chez toi ici. Donc je viens ici pour acheter les nouveaux trucs. Et puis là, durant l'importation, là j'ai fait venir des new fashion. Mais au mois de septembre, je vais venir encore pour le nouvel an et pour le Noël. 休息一下 sibavu cengira n'umutwe mugabo iyo bisigura mugire pause Jean urarusha tuvuga shushisha hama merci ni chien chien Doriani nazagi buya bu chien chien buyong chien ndachuruza Nice to meet you. From Burundi. Yeah. You know Burundi? Oh, Burundi. Burundi, my country. Burundi. Oh, your country is Burundi. Yes. Sorry, I basically I don't know what's your country's Chinese. I may know your Chinese country's name, but I don't know the English name. Yeah, We don't have a Chinese name. Oh yeah. It's only Burundi. Burundi. In Africa. Ah, uranganze bono. Burundi. Oh, Burundi. Oh, I know that. Ah. Yeah, I know that. Yeah. I want to travel and keep studying. You want to travel? Yeah. Maybe you will come in Burundi. I drive and like I will set you a Burundian girl and you're going to marry a Burundian girl. Then you will make Burundian kid and That Chinese. sounds amazing. Yeah, I was thinking that. I was thinking that seriously. Yeah? Yeah. If you think about traveling, you have to think about coming Burundi because you meet me, I'm your friend now, Yeah. and you contact me. Hey Hosy, I am in your country. Salut la terre, salut la population, mumeze neza, karibu cyane muri vlog yanje y'uyu munsi. Murabitse ko kuri Saran Vlogs ntaca ama vlog kenshi, haciye ama vlog aba ari ikintu kiri special nshaka kubereka. Amazina y'umuntu ariko aravuga inyuma y'iyi video ni Hosy Irakoze, hanyuma akaba ari ngira ndabatembereze mu gihugu cy'Ubushinwa aho nahora kurangura imirimo. Aha nari ngiye gufata indege intwara Tanzania, Air Tanzania, ndanayibahanuye kubera ko apparemment ngo iracari imeze neza par rapport y'izindi. Kugira ngo mfate iyija mu Bushinwa. Alors jewe ikintu cya mbere babwira nuko ndanka indege cyane gose. Afite ndanka kubera ko ndayitinya kandi iyo ndi mu ndege bacangira ivyumviro bibi. Angora kwiyumvira ingene igira ikoroke, ingene igira igonga umusozi, ingene igira igwe ku bantu, nivyo bintu babiri mu mutwe wanje. Donc yaba biza gushoboka, yaba bikunda ari ibintu vyoroshe nofata ngira ngo urutaro kugira ngo nshike iyo ngiye. Flight yo kuja mu Bushinwa mu gitondo 5h du matin kandi twashitse Tanzania kuri Julius Nyerere Airport irono 17h. Alors fallait ko ndonka njyama kugira ngo nzogende basinarutse gato kwa kujesa sinzira mu ndege kwera ubwoba I can't sleep. So mpejeje kuri hotel amafaranga ibihumbi jana by'amashiringi. Alors nitwa Hosy Irakoze kwa kunza Saran Vibes.
abantu bose bashigikiye from the scratch nagenda bashimire kubera ko turiko turatera imbere. So ubu muri umwanya ndi muri Tanzania Dar es Salaam ndiko ngenda mu Bushinwa ese grâce à vous kubera ko aho ngeze uyu munsi canke ivyo ngiyemwo ni kubera mwebwe, ni kubera ko mwashigikiye, ni kubera ko mwankunze, ni kubera mwakunze ibiganiro vyanje n'abagenzi banje nkaba ngeze aho ngeze uyu munsi. Alors ngiye kugira ngo du perfectionner ivyo twahora dukora kugira mubone turenze gato aho twahora turi. C'est vrai, nta birenze gose ngiye gukora mugabo au moins nifuza ko twajuta akantu kuvyo twahora tubaha. Rero mubandanye mudushigikira, mubandanye idabongira ngire vlog muri ko nageze kugira vlog ngiye Dubai ngiye kurangura avuye ko ntangura salon boutique. Ubu rero ngiye mu Bushinwa et aussi je vais vous faire voyager la Chine. Kubakunzi banje taraja mu Bushinwa naganda bamenyeshe ko ubu ngiye vous voyager avec moi aussi. Je vais vous montrer la Chine. Aha muri Tanzania nta birenze ndiko ndabona vraiment amabarabara yaho. Hasarujija yiwaje. En tout cas imaze kubona hasarujija yiwaje. Donc nta birenze mbona byo kubereka ngahanya. Ariko once I take the flight to China, je vais vous montrer ukuntu abashinwa bateye imbere. Et aussi tureko hari ikintu twobigira ko parce que ce sont des hommes comme nous. Bavuga ngo akanyoni katagurutse n'ikamenyo bweze. Moi je profite toujours kugira iyo ngize imana nkava mu Burundi namangerageza kwigira kuvyo abandi bantu bamaze gushikako. Nizere ko namwe mwabona iyi video mudoshobora kugira akantu canke ibintu mwigiye ku bandi bamaze bubatse gaze berekina tukazotokubaka amazu iwacu kuri dutokora amabarabara nk'ayo wabo. Alors reka ndabaha ikaze muri video ya vlog yanje mu Bushinwa kugira ngo murabe ibizo vyo mu Bushinwa aussi munezerererwane na jewe kuba ngeze kuri level yo kuja kwirondera ibintu jenyene. Abantu nahora ntuma ibintu mu Bushinwa bakanyiba mukambwira amafaranga menshi, nzoba ndabafasha muzobona ngaruka ndababwira mwabisumamwe. Bon, iyi ni airport ya Tanzania yitwa Julius Nyerere Airport, International Airport. Murabe ukuntu itovye iratesa vraiment. Abana barahezagiwe nukuri kw'Imana mugabo narabajije bambwira ngo baheruka kuyinogera vuba yisubiramwo n'indege bazironse vuba si ibintu vya kera. Donc namwe mwabarundi ntimwihebure birashaka kugenda neza. Murabe indege ya Tanzania ngene itesa neza vraiment nukuri. Gusa hari abantu bayanka asharumiwe. Hari abantu mwahura batanakuza kubaza ngo kweri cyo fasha Air Tanzania. Oh no, ngunduse kwifata. Je namwe tari bijyayo. Anyways kuniko Dar es Salaam imeze mwijoro. Nubwo ntafasha amaimage menshi ya Dar es Salaam no kuri jena aho naciye naho nyahasanzwe tabirenze simbabara y'ibinogo andi ibivu. Ngira ngo nagiye ahantu habisinzi ikindi gihe nzojayo ndi pause ndabe ngene hasa. Abantu b'Imana ntimukihebure mu buzima kwera Imana ko bitangaza. Jewe j'avais jamais pensé ko noshaka kuja mu Bushinwa nkaurinde nkaja mu Bushinwa ngiye kwigurira ibintu bitangaza. Donc nimba uzi kuri kurakora don't ever lose hope, bandanya ukora Imana izokugirira neza. Na jewe ryari rya mbere mugabo peut-être mu minsi iza nzogira ibirenze kubera ko ndacapambana kandi Imana nayo irazi guhezagira ibikorwa by'abantu bayizera. Alors aha ni mu Bushinwa twari dushitse narabaye desukora ko nanibaza ko dushitse nza kubona amatara menshi y'abanatovye mugabo ashicamana nyine ibintu nyine biraho tu mengo nyine urutse ni Bujumbura amatara wo yabona ako nyine se bacambira ko aeroport iri ahantu kure nyine kandi nivyo vraiment kugira ushike Gwanju genre muri ville uvuye kuri airport uhagenda nka 45 minutes urumva ko tari ahantu hafi y'igisagara. Kugira dushike Gwanju twagenze urugendo rw'amasaha nka 11 mengo muga mwumve ko muri amasaha 11 sinigeze sinzira no munota umwe kwa nababwiye impamvu. Anyways twashitse mfise feeling ya okay none hameze gute mu Bushinwa urumva c'est la deuxième puissance mondiale mutari première menga yararenze États-Unis ubonye umva nyine ufise feeling ya hameze gute hasa gute abantu baba bameze gute bakora gute
bambara gute, mbega abarundi bahaba baza kunyakira gute, umva ibibazo vyinshi n'uburuhe bwose bwaciye buhera kubera just ayo makiriosité nari mfise yo kuhabona, yo kuraba ingene abantu baho bameze. 太多了，太小了，你再说。没有没有，没事没事。Igishima kiroroshe mbwa. nawe vuga akantu kamwe Iyo oya jenga nafate video urashobora. Hosy Hosy,欢迎你来到广州。 uvuga mushima ko turi best tukora mu modoka yiwe Oh, nyawuca. Araza gutora ibyo ashaka. 哎，那个。坐得下的，你们4个坐后面，他坐胖的坐前面。不行这个不行叔叔可以的，4个人不行。没有不行。 So guys, ijambo rya mbere amenye mu Bushinwa ni shushu. Shushu wanje nguyu. Hi. Ngo shushu ngo bisigura nko kumwicubahiro uncle shushu. Mutanigisha. Bisigura mu Kirundi. Shusha kwa bizo kwa chama bizu. Quer falar bonjour? Bonjour. C'est vrai? Bonjour. Hi. Hi. 我很喜欢。Yankunze? Bizu. Ngo ndi mwiza hemwe muri Tanzania ndiko ndagongesha nje nga Tanzania umupolisi yambwiye uko ni wewe Mkenya ama Mtanzania mgana no mimi Mrundi. Sasa unaweza kuolewa na Mtanzania namwambia cha as long as uje mu Burundi fresh. N'uyu ni aza mu Burundi ash mariage. Ciao. Ya, shungazo sigara na biboye. Shano kuri ntababesha naragiwe cyane gose ni nakiyo yiyo mushinwa yadutwaye adukura airport kuko zanyeretse ko tugiye mu gihugu kitari nk'abantu b'ibikoko, abantu bari friendly, abantu bashobora gutera inkuru n'abaetranger bakakumeta lez ibintu nk'ibyo Karo tukanona bafite ngo birakenye, they don't care bati amafaranga mu gucaka kasubira kumuzibira kugira ngo neza uzogaruka. Aha ni kuri bata. Alors fallait ko mbanza gufata akadushe k'amazi ashushe kugira ngo nshobore kugira video ndipose parce que j'étais très fatiguée. Ni mbere ngize vol y'amasaha menshi nkuko ntavyo menyera ibintu vy'indege kandi sishaka kubimenyera biraruhisha cyane gose nire tu basi na shwa nta shwa nari mfise so ni promise jewe kuza ndababwira ce que j'ai appris. Narababwiye ko bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Alors nzo ndababwira ikintu nize ku munsi ku Bashinwa kugira ngo peut-être ndabipartage n'abarundi bandi. Amen. Twigire kuri bo kubera ko nimba bageze aho bageze ngaha anye nabunge bashaka ko barigiye ku bandi bantu dushaka kubigira ko tugashaka tugutera imbere. D'abord ndi mu karoom kasa neza kari quiet gusa bashamusha mwarashushe. Habari inzi bari bambwiye ati umva kawazanye n'amapantaro niki uvyihoze kubera ko ngaha anye tu vas brûler. Kandi niyo sensation nagize nkiyashika was like Bujumbura kumbe harakanye nuko hano hantu hashushe. Bon soit murumva nyene je yanje dasoka c'est parce que je suis fatiguée. Alors uyu munsi sinize ibintu byinshi kubera ko ni ryari rya mbere nyinshi bon umunsi wa mbere injiro rya mbere niho nyishika mugabo hariho ibintu bibiri nigiye kubashinwa uyu munsi nuko barakora ntibavuga like ya koti ya gender smopira wasabazo wanditse kinyuma ngo I don't trust words I trust actions. Umva naba action man amajambo nta majambo benshi bavuga. Abarundi baje kuntegera ne bakorambira ati ngahanye uje uza wigira ngo yazi byongereza byinshi babo bavuga me go home this small big uviriza upfa gusa ko wabitahuye ivyo kuvuga ngo majambo menshi no baba bari mu kazi usanga ari concentré n'ikintu bamugiye akore nta bintu by'amajambo menshi kiretse ujya mu shusho wanje yatuzanye muri taxi yewe uko rugiye nawe yarashaka kugira umugoro wa kabiri nimamba karavuga amajambo menshi mugabo ahandi aho nagure carte SIM n'ibindi nukuri n'abantu bari active
hageze aho ndabaza bano bantu bafise espérance de vie y'imyaka ingahe ko bakora cyane twe ntibararamba kubera barakora cyane des fois arigema no mvume ngo umuntu akora cyane ntibikunda kwaramba akora mu biri uraruha ugasanga iteye ikari yakirikari mugabe ngo bararamba akora ngo bafungura neza mugabe barakora cyane kandi success yabo barayimerita kubera abantu basinzira hama ikindi naco nize nagize video ndi kuri aéroport y'akantu bashize ka pub k'amabato ari traditionnel mwarabonye iryo video nagize ya vlog ya trip yo mu Kirundo tugira tubwato twagiyemo sorry mvuga tubwato tugira twato twagiremo tukirundi tugira twoshobora kuba ubwato bwa tourisme parce que biba ari ibintu abandi bantu batamenyereye batazi deja nyene natwe tubwinjemo twarumvise ko ari ikintu nyene kitari normal nico nyene catira abantu ivyo bintu biri bitakibaho bitagihari twumva umenga ibintu vya fake ibintu vyavuye kuri page bobo niyo bato bamanitse kuri aéroport donc il faut ko twiga ku bintu twumva umenga vyarabaye démodé burya buzu bw'abantu bakera bw'ivyatsi gasanga abantu umenga menga nta gaciro bigifise il faut ko tubikoresha pour attirer abatouristes hama ikindi kintu ntaco nzi ndarusha bye cyane mu gijoro giza You know guys, life is easy mu Burundi, je vous jure. How do you survive? Ngira mfera umunsi wa mbere. Yo. Dabaho ngene sa maso kwa rushuri. Abajinga nanjye ngene nabo. Kandi birabuye kwera izuba rya. Ariko nawe. Oh my god. Afite Jesu kuza mu zabusanze ndavuje. Mani ngaha anyi barakomeza ikirenge. Uragenda hamwe wumva imisonga mu kirenge uvuga ati ibi ni biki mwabantu. Ash. Ako none twidoga ngo ubuzima buragoye. None ubu nabisabye imvugo ufise no munsi inyuma y'imistansi zo bugifise. Nzoba naruhutse. Ahubwo nzoba napfuye nzoba nsigaye ngena ndikifanto. Nabona ngaye ngene ikora. System izi. Ubu nyene ni ubuso. Ibizuba ryonyene ryo komora utanakimura akora. Urazinga ko nasubiye muri chambre ya hotel ntabona imbere n'inyuma. Nari kunda yashuye ndikoroka nk'amazi. Nene nakunda apfa. Itangazo mukabona ndagarutse mu Burundi sabe mbavyo ndateye imbere muze mwihende mumbwire ngwe ngurazimvye mahera publicité ngo razimvye aragize nte maybe ni most the struggle that I am struggling right here uzize nk'amafaranga wazenga haba warakobokeye wararusha kugira yaronke gacabagera ko n'ubure kugira ngo ushoye kugura ibintu vyiza mutanga ibintu vyiza agacubona umuntu hari namuye ngo murazimvye ngo amafaranga mbwiye ngo ni menshi sha anihore afite uyu munsi wa mbere niho watumye nubaha abantu bose ntanumva ngo bagiye kurangura mu Bushinwa ngo bagiye gukora ibintu mu Bushinwa no kuri ikintu utarakibamo uzozuruha umuntu agikoreramo kubera ko ubushuhe bwonyine buri mu Bushinwa bwo komora umuntu ugatuma adasubira gusubirayo duko amabatima yose ya mu Bushinwa amametro aya magari yameze nko ideal ari climatize ku buryo ukihinjira gushika ndo sohoka isoko ari climatize ko nabo nyene babizi ko they can't survive ku bushuhe bafise ku bushuhe buriyo tellement que n'umuyaga wabo anahantu ugeze hano bagati hano harabasari ibiti ngira numva akayaga n'umuyaga wabo urungi ku bushuhe rero mwabantu no kuri ni mwajayo mwaravye video muze mubaze klima ihari kwera ko ntibafise 50-50 donc niba hari ubushuhe bwa vrai niba hari imbeho ya vrai comme ça uzomenya impuzu utwara n'ibirato utwara muri iyo periode basi nari mfise inzobe mugabo amaze umunsi umwe mu Bushinwa Jesus Christ ufate video testeur umuhinga wo gutesta amakamera testeur wa kamera So this one is the original?
Yeah, original. Only this copy. Okay. This and this original. Okay. 이니 비니 비키? 3碗都多点还是3碗？ Ano spaghetti maybe? 1碗这个好。 Rose. Bakatisha umukasi. Iyo ndagowe mana yanje. Bagabona ntabiriye. Okay, I just want to try. Yeah? 强调预警新的收钱包长期订单，请及时处理。 Chaguo uzam kwa tuan. Chaguo. 哎，你换跟这个哈，1份还是2份？2个。2个哈，好，那就做里面哦，等会我帮你拿进来吧。土豆没有。土豆有。没土豆。哎呀。 Qual é o preço? Tô esperando a troca. Vamos ver qual a que eu conheço. Vou pegar, porque já acaba carinho. Trago de fatisha mo kabisa. Naho ngiri cyabiri n'ibikunda. Nabite. Sorry. Brava. Umuceri uranje. Thank you. Donc, ushobora gufata ugashyira ngaha. Sorry. Ndiko ndakamera numva ndiko ndajugunya. Ufata. Wow. Turabe nafashe. Uri bigiye bice byaha. 老板，辣椒。辣椒是吧？对对，Bigira byankeba ndambaye ibara kandi nayo nabishobora. aho wabishobora video ntiyafashe. Urabona ko uri nk'umuheta we. Ubu swata video igira ifata. Yes, please. Yes. Karikad. Oh, 辣椒。好的，谢谢。urariye birakunze video yari yakubise swata. Wow, Expert. gira rero umuceri. Ewa. umuceri. Bari soluzione? Show me. How much? 5. What's like it? Eh? 2. Dove sono la vivi? 2. Mi va bene. Hai un uomo? Yawumviriza. Yo. Yo, kumbe nizi bena matege. Oya kubikora ngani Bena jene. matege. kugira ngo ndabe si robuje nazanye ingana n'ibintu ukuntu bimeze ku isoko ryo ngaha mu Bushinwa. Reka ndababwira ikintu kimwe ndabahanure amenda basangiza aka experience nageze uno munsi. Bon, jewe sinabandi mu business woman wa cane ndi mushasha ni mbere nje mu Bushinwa ahandi hantu maze kuja ni Dubai naho nyine nangiye kurangura ibintu mugabo
ubwa mbere ntivyari bimeze nk'ubu ubu nyene honyene navuze ati reka mbanze nige marché ndabe ibintu nyene bimeze kugira singaspie amafaranga parce que moi je me connais iyo nihenda akavuga ati uyu munsi reka ngire ko nje kugura ko navuga ati ivyo ngiye kugura ndabizi reka nje kugura tu naye gusanga nguze ibintu amafaranga menshi d'abord kubera kumva usanga utaronse umwanya wo kuja kuzunguruka henshi ngurabe aho bizimbutse naho bizimvye byuko usanga amahera wayononye canke yaheze utaraheza kugura ibintu wari wateguye. Donc ni ibintu nigishije je nyene kandi niko nzondabigira kubera ko usanga swat wazanye amafaranga makeya bidakwira canke ugasanga wazanye menshi azosaguka ko ushobora kugura utundi tuntu canke urabibona ibintu nk'ivyo osi ntubuka kugura ibintu hano ngaha mu Bushinwa hari ibintu vyinshi kandi uguma uca ku tuntu bikwampesha kutaguma utoragura utuntu muhuye natwo tutari turi mu mugambi omwe uvuga ati je nzofuma ndabigura basi ntihagira yasigara nahejeje aho nzobigura mugabo nkarafapaza yemeruka Dubai yo j'achetais tout ce que je voyais et puis je me suis retrouvée amahera yameranye heureusement ko nuko nari ngiye kugura ibintu bitazinze cane nk'ivyo ubonye. Alors en tout cas ça valait la peine uburohe nagize ça valait la peine sinataye umwanya ko nakoze ibintu biri vyankenerwa and nukuri ndarushe kandyame ejo j'espère que nzobironka ikindi naco muje ino il faut kwihensenya parce que hari abasuma benshi même si bavuga ngo abashunga ntibiba usanga uri kuribwa nabi wanyu n'abarundi biwanyu c'est vrai jewe ntibanyivye kubera ndi kumfashwa ngira n'umuntu tuzinanye mugabo ngo banterefungwa n'abantu wihinde ntibakwibe abo nyene nibo basuma sindabagiriye contre publicité mugabo nyene faut kutugire awareness umuntu aze gufashwa basi nubwo bigoye kwizera umuntu ku mafaranga mugabo basi uwo muzina gatoya sivyo ego bon soit turogiza ndaryamye kandi umunsi wa mbere ndawuhejeje. Let's wait for what tomorrow will bring. Bisous. Bonjour, comment vous allez? Moi je vais très bien. Tuku munsi wa kabiri uyu munsi and ejo sinababwiye ce que j'ai appris ku bashinwa narabwiye ko ku munsi isi hari ikintu nigiye ku bashinwa zondakibapartaja kugira ngo ndagisangire n'abarundi bagenzi banje. So ejo nahindutse cyane impamvu ntashoboye kubivuga kandi urazi ko umuntu arushe hari gavuga ibintu bidapanze ku murongo mugabo bien sûr vyari bihari. Icambere nigiye ku bashinwa nuko abashinwa batanga gukora bakiri bato cyane gose babigisha gukora cyane bakiri ejo mu mashop nagiyemo nka wese wasanga arimwo umwana w'umukobwa afite nka 14 ans 15 ans ari wari karakira abakiriya canke ari karafasha sinzi ko bavuka ari abavyeyi canke ari abantu baba bamuhaye akazi. Donc babigisha gukora bakiri bato cyane. Meme n'umunsi nshika kuri aéroport naratangiye nabonye umupolisi afite isura iri très jeune mugano ko nuko nyene abashaka bashobora kuba dusura tumugwa bakuze ariko harabo biboneka vuba ko ari abana batowe. Donc ni ikintu ciza tugiye kwigira ko tukigisha abana bacu gukora hakiri kare kubera ko uyu mwana atangiye gukora kiri muto akura ari ibintu bisanzwe si ibintu umwigisha ngo hey you have to work hard blah blah ababizi babiri muri we kuko iyo umuntu amaze kumenyera gukora cyane no mu birori musaba arumva ko atari à l'aise mu gihe atari karakora. Rero ico ni ikintu cambere. Ikintu ca kabiri nigiye ngaha mu Bushinwa ni kuri twebwe barundi nararaba nkiyumvira iterambere ry'abashinwa nkumva yindi rirarenze and then nkagerageza kuraba ikintu kiri special mu bashinwa nkabaraba atari uko nyene bavuga ngo atari uko baba barabigishije nibaza ikintu kiri special kuri bo ni niyo esprit de travail ngira ngo bakurana bavukana bakayikurana igatuma nyene bakora cyane baguma bateza imbere igihugu cabo sino nabantu nk'abandi bantu bose nta kintu kiri special bafise tudafise. I mean we can do better natwebwe turafise ubwenge dufite Imana duha ubwenge turafise amaboko turafise I mean tuko dukoresha ubwenge bwacu. Ikintu njewe nabonye abanyafrika dukeneye abarundi dukeneye icambere no gukunda igihugu cacu apana gukunda igihugu kuvuga ngo ukunda igihugu ko uzi ko hari ikintu kiriko kiraguha
ukiyumvira mbega n'igiki jewe no igihugu canje kugira ngo gitera imbere n'abazonkomoka ko bazibatera imbere. Ica kabiri nukugira courage, kureka ubunebwe, kumva ko ntibikunda ntavyo woshobora, urabishoboye. Abarundi benshi birababaje kubera ko abarundi benshi ntibabayeho bumva ko hari ikintu boterera mugenzi wabo, genre yokora ikintu cyungukira mugenzi wiwe atari we wenyene. Biyumvira gusa mbega nike je nkora dodera akazi kazampemba ku kwezi, ndagakora nabi ndagakora neza kazi manje kampemba ku kwezi. Donc ico gihe uriko urabaye egoiste, nturiko uriyumvira mu gihe ubikora neza zo kungukira mugenzi wawe uri ngaho ku ruhande, do kungira d'abord entreprise yawe wowe ubwawe n'abantu bari autour de toi. Ubukene buragatsindwa, nabuze uwo nakuze kubera ubukene. T'ahinduye chambre d'hôtel parce que c'est cher ici, c'est très cher ici. Et je suis venue en business, pas en loisir, pas en vacances. Tu understand me? Ndagiye muri ndagaswi. D'abord pourquoi bari bamaye chambre yizo y'ibitanda bibiri kandi ndi umwe, bashaka kunyiba jewe sabagenzi benshi mu Bushinwa shanka bari bazi arampanuye kandi je ndahanongwa nkumva amahera yose tabujije. Alors, bye bye la chambre, tu étais belle, mais bye bye, tu n'es pas pour moi, tu es pour les boss ladies or les boss. I am not a boss lady. Alors les gens, tuzosubira mu kandi gashambo kanje avec mes story times, nena bankiri inspiré bien sûr, aho bigeze gushikisa handi ko ndagarageza kubavugisha kwereka aho ngiye, même si ndavyibuka ngira ngo umusoso ugira uhere mugabo moi je sais. Hama kindi et aussi vous partager l'expérience ndiko ndagira nga mu Chinois and vous partager ubuntu ndiko ndigira kuri wa mugani bavuga ngo akatagurutse nikamenye yo bweze. Alors aya ma vlog ariko aca ku mashani abiri nkuko nabibabwiye, kuri Seven Vibes no kuri Ozira Cause, ariko iki même si mva ari ku mashani abiri ntibisa, content ntisi zimwe. I mean hariho content yo kuri Ozira Cause na kwa content no kuri Seven Vibes. Donc si mushaka kubona l'experience yose il faut kuraba ma vlog ku mashani yose kugira ngo ntihagire ibizo gucika. And if you love me for real, you should follow me on both channels because nazi creating for you. Kandi ni kubera ko zidasangiye ama contenu, ntizifise des lignes éditoriales zimwe. Iya Seven Vibes irafise ligne, ya Ozira Cause nta ligne ifise kubera ko ni ya ma vlog gusa, ni ya ma life experiences yanje idakeneye kuja muri CNC. Alors je suis toute belle à cause y'itaraninga hejuru hamwe n'iki kiyo mugabo. Je vous dis au revoir, turasubira mu barabara no muri chambre yindi nshasha. Bisous. Je vous aime beaucoup. Uganda, aujui Kiswahili? Ndakufunza. Na wao ongea Kiswahili. Hapana. Sasa hii inakuja ni mchele na chips na utumbo. Hii nini hapa? Majani gani? Okay, sawa. Utumbo mu Kirundi ni utubuda. Utumbo. Ubuda mu Kirundi. Ubuda na utumbo. Utumbo yeye. Okay, sawa, niletea hii hapa. Inakuja yote ama ni kimoja? Yote? Marage please, marage. Rona gatoto mu gitondo. Gaturi 14 heures. Porque não tem mais trabalho antes. Zirahari? Zo no kutanga muri yonyene. Tayari? Sawa nawe. Wani njegeli nyama yako. Sawa. Ni nasanga utubo bica nginkoko yawe.
Hii ni restaurant ya Tanzania, ya Kenya ama ya Kenya. Ya Kenya. Ya Tanzania. Bose ni babiri. Okay, hazugire rero restaurant y'abarundi n'abanyarwanda. Ndabahayide. Abarundi n'abanyarwanda muje hamwe mushamugira restaurant imwe. Ngo itanguze bra. Mushamuyita Rwanda Urundi restaurant. Abonye ngene abahungu, nk'ubu nyene facture cyaye umuhungu ari siriko. Ni uri hagani. Nama yarandiha. Cy'umuhungu. Yabonye mu boss wari. Kuri twarago. Boss ntiyamubonye neza yihenze. Obangi zarenga twajye muri Tanzania, ziranga gazereza. Nzirazi Sengarenga. Nizinde ziryoshe kuruta rengarenga ry'abumviriza. Ndiko nafata video please igirishe ko biryoshe bwa. Igirishe Hosy basavye. Abanye bihagi ngene bisa ndabaye desi. Ndabaye desi. Mafriti nayo ntunse. Izina y'Imana bigeza gahura. Era mafriti era nene tuzobigisha guteka. Babasa kuzanira ntacyo kuzanira ikinyama cy'umugore tese. Mama we ni wasabye z'inkoko. Z'inkoko ntizi wahanje. Nge ngombe ko waso turubyoshe. Yesu ivuga ko ni byinshi. Rero mpera gashirira kera kweli. Yaravye bane nivyo biziye. Savuze nivyo biziye. Wari butumba tumbo. Biziye ja. Yana babere. Babubuti. Chopstick. Karyoshe. Anishimye. Maresh. Ikibazo? Hosy urirabura vyatari nta kibazo. Uri ni konje jour. Ni wandi kumwe n'abashinwa bera. Hosy sawa. Sawa. Ni wari wamenye wari we wa. Sawa. Nikifanya kuza mu Bushinwa. Ngenda yashire mu Marundi kwanza. Shibuke ya. Ngenda yashire mu Marundi rwe kutanyira. Shibu. Asha kunyibajewe nje n'umunyamwara. Ni 2.4 $. Acha bangaye mu Marundi. Urumva rare 12,000 20,000 15,000. Bayimenya ugeze mu Bushinwa ukunda Burundi. Ntambaye ikintu kiri ku Burundi n'igikunda. Mpuga myasera nakuzana. Bon, c'est visite Burundi. Hosy irakoze yankubise surprise y'akaga. Kubadi. Nakubali. Dufasha gucuruza Burundi mu Bushinwa. Nakubali. Anje ndabucuruza. Kudandaza Burundi naje ndabwambaye ku maboko. Munzanira akagoma gatoya. Shaka n'ibindi. Umurundi abona ibyo batamuzaniye. Wewe umvurenze? Visit Burundi. In China? Ubushinwa. Ndakaze. Wallahi. Umwe nta wundi muntu wera afisiye. Oya. Shaje nibaza kuza kungurira ibintu birenze no munsi. Ewana. No munsi ahubwo ndagutigitisha. Nawe n'umurundi umuntu afite imodoka mu Bushinwa ewana. Wallahi ko boss sari. Kawaida. Kandi ari cyakosha ari itekera bayitekere muke. Daize yo. Zama ndagashwi sha. Tuve mu babosi. Sawa ndagashwi. Emanuka. Ruwa mugabo uyu wanyonga.
素有的。老板，老板，老板你 boss， 叔叔你 uncle， CG， 这个不是你的，这是你的吗？他要你的袋子。 Ah, yours. Era bagashaka chanchaka kurashemo. Akosha uyu mumera chike. 我没有那么大的，有，没有。带的袋子。 Ah, era. None ai hoyi. 我一 Ah, sikuyiteke. Tuzamushorera kandi. 120 كيا. Oh. سافنت 120 يا OK， no OK。 no okay no No. ساتران 130真的不行。 130. 130 No, كيا small. This Ozo. small. Ndambwira ko ahandi nayarose kuri aya bakigo tumushinga. Niko bakanga abantu ngiye kubashorera. Cyabwira ati ahandi bambwiye ko ari 500. ngira mu cyongereza No, this is price. This is price for you. 3 pieces. This is price for you. For one piece. One piece. piece. One piece. Okay. Yeah. Nefsa. Mbwira wisa. No money. Hello, my friend. This is good price lah. Sure, good price. Good price. 9. Sure. Chinese Please. say in Say in Chinese Chinese. 这个价格 very good 啊。 This very good not Sir. not Chinese 这个 Chinese and English together. no only 中西 Chinese 合 really 璧。 Chinese. From Yeah. Burundi. You know Burundi? Burundi, I know. You know Burundi? Yeah, Burundi, I visit know. Burundi. Burundi. Yes, my country. Your country. Yes. this is my flag Okay. flag of Burundi Okay, Very okay. far. But he speak Chinese very good 啊。 Yes. 你可以说中文啊，你是中国人，我会说你会中国人，他是中国人 Liar.，he is Chinese people。 Yes. But this because they're far Burundi far. 哎呀，no problem, my friend. I show you the good spots, okay? Where? I bring to see. Here? Yeah, I bring. No, I say I bring the good try. You see, okay? bazizana agira avuge bazizane uzirabe Okay. class But in oh price, guys Wait, later I try show you. bose first, bavuga okay? icyongereza mugabo birasaba n'ubundi mu interprete n'ubundi mu cyongereza Other, good person. You. yeah, everything you see first after you pay, no problem. Okay. Thank you. Other one you need. Do you have Archer? Archer. Yes. Archer, which one? I don't know. I no have picture. no urakurazi No have picture. Memory card. America, yeah, how many GB? 2. How much GB? How many GB? 256. 256. Yes. 256 yesterday I talked to you 这个嘛350啊 high speed one 啊 for the high speed one 350 Yeah. 嗯 For 5G. yeah for 5D 嘛 yeah yesterday you tell me yesterday for 5D 啊 for the high speed one 啊 Yazinze. gabanye 钱又见过。我说你那个灯双色温的没有货吗那 RGB 的那多少钱啊多少钱啊那有没有货啊因为我这个灯我要的话是要3款要3个的我有货吗 kari karabaza amagayi nawe 那双色温的哪一个有现货啊 So you offer that for free? Yeah, the suppose Free. free, yeah. Give me 5.
Give me 5. Yes. Very nice. Give me 5. You know, eh? You know, Yeah, I 5. know, no. Before, Yes. before it was like, You didn't understand. No, I 5. understand. Understand. Yes. Two piece. 2 piece, yeah? Yes. Okay. 300 won. I teach you how can you say. 2 box. Yeah, 2 boxes. Habits, Juste les habits, les fashion. le fashion. C'est ça que vous avez besoin. C'est la nourriture, on en a beaucoup. Ah d'accord. Oui. Ok. Vous faites quoi? Moi je suis dans l'import-export. Uh-huh. Et puis j'ai aussi un lieu de bien-être. Hein, c'est un massage à la chinoise. Alors, tu vis ici en Chine? Tu vis ici en Chine ou bien? Non, tout est en Madagascar. Ah, tu vis à Madagascar? Je vis à Madagascar. Tu es malgache? Métisse. Ah, tu es métisse. C'est-à-dire mon papa il est chinois et maman elle est métisse chinoise malgache. Oh, d'accord, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu es chez toi ici? Donc je viens ici pour acheter les nouveaux trucs. Et puis là, durant l'importation, là j'ai fait venir des new fashion. Mais au mois de septembre, je vais venir encore pour le nouvel an et pour le Noël. Alors, il faut venir visiter le Burundi aussi. Ça est, non? Il faut venir visiter le Burundi un jour. Donne-moi votre adresse. Ok. Donne-moi l'adresse. L'adresse? Je vais t'écrire mon numéro. Votre adresse. Ça, c'est l'adresse de... C'est à vous? Oui. Ok. Le téléphone. Téléphone. Et l'adresse aussi. Bujumbura. C'est pas clair. L'adresse chez nous, c'est pas C'est vraiment. Bujumbura. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Numéro mon de téléphone. Ça, c'est plus alors. Hein? Oui, c'est plus. Votre indication, c'est combien? Indicatif? Plus Elle 257. est mise entre parenthèses Je ici. l'ai mis. Ok, c'est comme Ah, ça. d'accord. Ok. Et puis c'est à Bujumbura, Burundi. Bujumbura, c'est la capitale du Burundi. D'accord. Et l'adresse? Si tu m'écris sur l'adresse, d'accord. je peux t'envoyer. D'accord. Oui. Je vais te donner le mien à Madagascar. D'accord. Ok. Mhm. Je vais mettre où? Tu peux mettre ici, il n'y a pas de problème. Alors, Anastasia. Là, c'est. Tu as des enfants? Alors, Oh. téléphone. Notre indicatif, c'est 00 261. 79. D'accord. En Tananarive. Ah, c'est la capitale de Voilà. Madagascar. Voilà. Tu me téléphones quand tu viens. Merci Anastasie, Allez, enchantée. merci beaucoup. Oui. Ton nom, c'est quoi déjà? C'est Hosy. Ozzy. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Reka ndabatera inkuru y'iki kiboro. Iki kiboro sinzi ingene bacita. Ni seafood, hein? Muga sinzi ingene citwa. Kubera kuraba filime nyinshi, nkabona ukuntu mu maraso y'ayo mafilime kiba kizimvye, nari nzi kiraryoshe grave, ca ndakiryako. Mama we. Hi guys, I learned Chinese words, new Chinese word. 休息一下. Sinzi impamvu cengira n'umutwe mugabo. Iyo bisigura mugire pause, genre urarusha tuvuga 休息一下. Hama merci ni chien. De rien ni nazagi bu chien chou. Bouillon chien. De rien ni bouillon chien. Bon, anye ngira ndababwira gato kuri aba bana bari baringira nko mu masoko yose bafise iyo miti yo guhanagura ibirato. Afite barakwinginga ati basije mpagarara ufume ndaguhanagurira gusa urabe efficacité y'uwo muti kandi siko bwatumwe uwo muti ngo urarenze canke iki mugabo basha barawugukundisha paka uwuguze kandi nabana bato bafise nko muri 15 ans 14 ans ngira nko gusha kuri 18 ans. Je niyumviriye ko bashoboka ari abana baba bari muri vacances canke baheje secondaire bakavuga ati tushaka kwicara bagaca bagenda nko mu ma shop bafise ibintu vyinshi bakaza barabigurisha bike kugira ngo babisohore hama nabo nyine barenze ku makiyangira nk'aya commerce canke nk'ayo bo bashaka kwinjisha ko inyungu. Rero no kuri ni ikintu ciza kuko umva biratuma umwana ataguma yicaye muhira ariga kurondera amafaranga make yiwiwe. Rero fuko n'abana bacu tubaha jewe nkazogira business nini nzorama kaza abana muri secondaire ndababwira ati genda mucururize inye ashufu mushako 2000 yiwawe mugabo ntiwicare kubera ko bituma umwana akura azi kwironderera kandi iyo umaze guca amafaranga yawe umaze kubira akayasho ni bituma udasubira kwicara. Kandi shaho barazunguruka amasoko kandi amasoko afite amasoko y'umushinwa ari ahantu hatandukanye kuri na kuri vraiment mugabo urashobora kumusiga ngaha
mu masaha nk'abiri ugiye mu isoko ugasanga niyari. Donc amahera yawe barayagukuramwo nubwo utavyoba wapanze. Abazi indirimbo yitwa Omebuya. 我们不一样，知道啊？肯定知道啊。sing 你还会唱中文歌啦。sing。我们不一样。我不会唱的。Me, I wanted Omebuya n'indirimbo. Manji Samshungi Shishamsan. Hayiwazi. Kumenya niba Japan. Oya ni abashinwa. None. Oh manji. Oh Nayiwazi. Ndayibarusha indirimbo y'iwawe. Oh my god. You're cute. Oh my god. Amenyo bagutabi byinshi. Ewa akajama kanje nako Aka. kambonye n'indi. Akanye ntikarakuboye. Ngenda. Karakuboye. Karagukubita. Karagukubita. Gola. 你又不给我买，让我过去。你给我买，我就来。 Kambonye n'agashore. Kambonye bisa abandi bakiriya. Dufitaniye konti. Ahubwo nyene avi. Urafata ariko Kashavuye. ariko aranyandika kurafata. Eh? Yes. No. Why? OK OK。 Okay. Shiro。 Good. 要嘞。 Duhuye n'umukiriya wa Kefa. Sinzi ibyo harababeshana. Hamasha asanga twashoreye undi muntu. You talk to me, no buy to me. Ndumva amagambo menshi yo kuvuga mugabo udafite umugore. Yo. No talk to me. You talk to me, no buy to me. Jana uzi ko baza kunkubita. Nawaza. Franga. Ku munsi ugira gatatu amahera baramuheranya neza. Uvuga ko ari wowe usombere nje mu isoko kare. Umunsi kandi uwo munsi wameraje mu isoko kare. Thank you. Ejo yaravye ku isaha abona ni saa moya zo mu gatondo. Nari nuveje ndi umubosi. Kumbe ni 13h. Kumbe yaravye isaha yo mu Burundi. Nira amahera asigaranye. Nta n'agakamera na kamwe ndagura. Nta n'akarensi basi. Nta n'agatrepiye. Basi ka telefone. Kuko iya kamera irazimvye. Look. Like this? Okay. Good quality. Yeah, good. Umugabo we ntacengeza nta na good morning ads. Yambwiye ngo Beijing birazimbutse za microphone. Anye high price. Beijing cheap price, here high price. Beijing birazimbutse. Ndakubwiye. Kandi yari yovire kumenya. Ngene nivyambwiye. Abagira umuhariza ari umushinwa wari umushinwa. Beijing high price? Microphone, sure. No, sure. Because sure, the agent is in Beijing. It's coming from Beijing. Yeah. Here no make in Guangzhou. No. If the copy maybe Guangzhou has. Original Beijing. Beijing. The Beijing, yes. Original high price. High price. Of course, yeah. For example, here is another microphone. Also, like the shoe, the battery is the copy. And here is it. Here. Oh, copy sure. This is copy. No, I need original. Yeah, this one the price is 1,100. 1,100. This one copy. Yeah, 4 months. And original? 4 months. Original the price is now. Oh. So you need to show me you want which model and then show me the model number.
I keep my business card for you. Go straight. Ini nama kayo muna Kenya. Mari bata. Upstairs. Ninde acuruza ngaha. Away. Ninde acuruza. Olha como eu Kirundi. I don't speak Kirundi. This one, how much? This is the 700. 700. Hanja. Oh, 这个 500. 700. This is 500, that is 700. 500, 700. Yes. 700. 这个不一样的吧？啊？这个是7B， 这个 7那个 DB。My mother speaks French. Speaks French. A little. A little. Yes. 50. 50. You. Have boyfriend? No have. Why? You're beautiful. Beautiful, you. Huh? Me small, lah. You small. Me 18. 18. Yes. Ah, 18 is small. Yeah. In China, small. Okay, I will wait for 18 you. is small. 18 in China, small. Yes. Small age. Baby. Child. How many? Which size? Common size? 10 meter, how much? 10 meter. Next time I give you how much? 60, yeah. Discount. Namenye kunegosi. Umva, ntago baribonye. You need black boyfriend, African? Maybe if you grow up, do you need an African boyfriend? Africa boyfriend? Yeah. No, I don't know. you don't know. Yes. You don't want to travel in Africa. You don't want to go in Feijo. In Feijo, I go Feijo. No, No one. very hot. No, here very hot. Here very, very hot. This is maybe Africa. Yeah, Africa Hot. is not hot. No, they Sure. lie. Sure. Liar. Because I see that. No, not very hot. No, not very hot. Reka ndababwire ikintu kimwe, ugiye mu Bushinwa ntuzokwitinye ku Congereza kubera Icongereza bavuga have, no have, okay, this small price, this big price, urumva? Ntuzopime ngo ugende ngo utwaye ivyongereza ngo vya what about this, bla bla bla, umva ivyo ntubagore. Vuga ibintu vyumvika cyangwa kumubwira ama geste gusa atahura ikintu wamubwiye. Kandi ikintu gitangaje nuko deja Gwanju ni ville commerciale kandi barabizi ko abantu baje ari aba étranger benshi baba bavuga Icongereza, Igifaransa, indimi nyene international. Mugabo they don't care. Muviriza uzanye ivyongereza vyinshi biragusha. Wowe nimba ugira ama geste, nimba uvyandika, deja hangene mu kwandika ama prix ntibanigora ngo bayavuge ngo 100, deja bavuga 100. Kugira ntibikugore ngo umubasubirisha baca bavyandika kuri calculatrice. Comme ça ucu ubibona amafaranga baguciye ariyo. Nawe nshaka kunegosia andika kuri calculatrice kugira ngo ntubagore ngo ntibabitahure. Mugabo wumve ngo naho abayumvumenga nturukura mutahura umushinwa aragerageza gukomunika afuma avuga igishinwa nyene utabitaho biragusha mugabo yavuze ivyo yashaka kuvuga. Abashinwa barateza. Some chemical
very clean. Yeah. How are you? What's your I'm name? fine. It's a wonderful day. Wonderful What's your day day. today? Huh? What's your day today? It's good. It's Friday. good, yeah. Today is Friday. Where What's is- your name? Oh, my name is Joe. Joe. Yeah, what's your name? Ozzy. Ozzy. Yes. Oh, nice to meet From you. Burundi. Yeah. You know Burundi? Burundi. Burundi, my country. Oh, your country is Burundi. Yes. Sorry, basically I don't know what's your country's Chinese. I may know your Chinese country's name, but I don't know the English name. Yeah, We don't but- have a Chinese name. Oh yeah, It's only Burundi. Burundi. In Africa. Aronka bono. Burundi. Oh, Burundi. Oh, I know that. Ah. Yeah, I know that. Yeah. You know? Yeah, I know. I'm pretty Feijo. prefer the geographical. So basically, I know every. That's why your country in English is Africa. good. Oh, thank you. Joe, nice to meet so you. glad to hear I'm that. in this hotel. Oh, you're living here? Yes. How many days are you arriving? Guangzhou? 4, 5. 5 days. Oh, do you Yes. enjoy the city? Yes. Oh, nice. That's your car. Yeah, that's my car. Nice color. Yeah, it's second hand. Second hand. It's very cheap. It's okay. Maybe- Look at the car that he's bringing. Uh-huh. This one. Oh, This one is. What is this? Today we're gonna use this. Not a car. Today we're gonna use this. How much do you take this? Eh? Basically, how much? I do you don't take know. This often? He's the one who bring. Okay. 20. 20. Oh, it's a 我们去 little 东 expensive. 'Tong. To be honest, yeah, it's a little He speaks expensive. Chinese. Oh, So how much? How old are you? How much is it? 2,500 US dollar. 2000. Maybe it's easy to you understand this price. Yeah. China is very hot. China. Yeah, it's China very is hot. very hot. It's hotter than your country. Yeah. Oh, Yeah. yeah. You can see I'm almost sweet. Yeah. Yeah, I'm almost sweet. Yeah. Yeah. So I'm going to explore your country, your town. So you basically come here to do some business? Yes. Oh, That's my okay. first time. Oh. Yeah. How old are you, Joe? I'm 24. 24. Yeah. Oh, younger. Do you have a wife? Are you married? No, I don't have a girlfriend. I'm Why? single. Yeah. You're Because I'm just graduate and I want to travel and You want keep to travel. study. You want to travel? Yeah. Maybe you will come in Burundi. I drive and my. Oh. I will set you a Burundian girl and you're going to marry a Burundian girl. Then you make Burundian kid and That Chinese. sounds amazing. Yeah, I was thinking that. I was thinking that seriously. Yeah? Yeah. If you think about traveling, you have to think about coming Burundi because you meet me, I'm your friend now, Yeah. and you contact me. Hey Ozzy, I am in your country. Yeah. You see? Oh, that's a nice good car. enough. 내가 turi mu kigobe. Eh? Turi kirira ibamba. Wowe ubona zakona zikiri. Meet my Chinese friend Joe. Yambajije ngo what's your day today? Nanje nti it's Friday. None igikuru suko dutahura. Nimba yarambajije ati how is your day going? Umvira nkamubwira ati it's Friday. It's okay. Igikuru nuko conversation flowing. Reke turabimo. Reke turabimo. Babiyemo rukugiyemo. Ntago chimandagara, no food. Bebe bicara gute? Day 4, right? Day 4. Today, day 4. Mataxi gusa. Ubu turi mu moto iri bizarre. Wambaye Visit Burundi? Visit Burundi! Walai. Yana mba numva mfite vibe. Bo uno munsi wa kane turi mu moto iri bizarre. Yo, ndakunda. Isi tatumena mu barabara. Umuvyeyi ariko aradutwara, umushoferi n'umumama agenda n'ubumuga. C'est vrai? Uyu mumama yadutwaye muri aka kamoto vraiment il nous a inspiré. Yabanje kwinspira Kefa kubera ko niwe yari yamubonye ko agendana ubumuga je ntavyo nari nabonye. Ariko naragiye cyane no kumva ukuntu agendana ubumuga mugabo yaravye ati sinshaka kwicara reka ndabe ikindi kintu noshaka gukoresha ibihimba mfise bikora amaboko. Aca yiga gutwara aka kamoto. Kandi aka kamoto maze tukazimvye kurusha taxi. Akamoto karashaka kugutwara ahantu kakakurisha ngira nka 40 yuan
aho hantu taxi yo kurisha nka 12 yuan. Je sais pas pour niba twari ko kanyaruka amamoto hano hose abanyaruka mugabo nivyo. Anyways, je umwana wo mwisite sinzopfa ntevye kugira ingeso zo mwisange kugura umwembe wo mwibarabara. Nari mbonye embe maziwa. Embe maziwa murazizi? Okay, abazizi barazizi. Ndazibonye mu Bushinwa hama sha ndagenda kuzibaza. Sauf ko ntawuguze kuko nari ngiye mu isoko bwatsa kuzegembana umwembe reka ndaza kuwugura ngarutse. Kandi nagenda ndabibutsa ko urudandazwa rutemewe mu Bushinwa ariko hari haba legend ahantu hose bazoka mu bakora urudandazwa bwa ashwara ababaju aratesa Goshi ukwayi ngo none ngo shi ukwayi ni biki? acha kurafata video ashwara baratesa atakirikiri baba ikatani mu izi ni nyatsi Ngoro. iyo zikora ngo vipi nikizija mwezi mbaya mwanzo kiriki karamba Aza gushaba. Abantu b'Imana zonse imbabazi nukuri ndabizi ko kwimotezinga atari umuco mwiza ariko nababwiye ko ma restaurant y'abashinwa haba hari odeur iri bizarre cyane kandi aho nzara ari nyishwe yavuga ati viza yose mbonza zo kwifunguramwo cyambona cyangwa kuri restaurant y'abashinwa cyande yinjira mugabo ndababwiye hari hinga shize gusa ndazegere gusa navuga ati izi sinshobora kubona zikuzana mu kanwa mugabo bien sûr ko narashoye kuhafungura bisirugora ko hariho ivyari bitari exagéré ngo canke ibirungo canke basi biryoshe gahoro gahoro nivyo naciye nshobora gufungura kandi harimo utunyama turyoshe nyine sinziribaza ko aho hantu iyo restaurant bagira ama buffet y'inyama nyinshi cyane z'ubwoko bwinshi ku buryo umuntu nyine ashaka kwicagurira rero hariho izo vyakunze nkumva nyine ko ziryoshe aussi kubera ko ama restaurant y'abashinwa kandi mbanzi ko haba hariho umuceri natora imboga nshoboye nkeya hama nkaca ndababwira bampe umuceri komsa umunsi wanje ushobore kuvamwo induru ariko ndababwiye inzara mu bisi yambere yagira nkubitire mu Bushinwa akora ko nayo nabuze restaurant uvuga ati ngira mfungure nisanzuye genre ngiye fungure nyine atangorane fse yingi nza mu nyuma none nagiye kuvumbura ko hariho restaurant y'abatanzania ariko hamwe n'abarundi yo ndayigezemo ashitse nkomanze igitoki isomba gire sombe zirya z'ikirundi mega zisekeye mu isekuro umuceri uryoshe ibiharage biryoshe inkoko yumutse aho hantu kuva ndahavumbuye niho najya iminsi yose gushika ngarutse kubera ko narabona ko nkishinga amakasi y'abashinwa babwiye inzara izo nyicira ngaha ngaruke ndi uruzingo sigara ngira ngurugwa n'umuyaga yap iyo restaurant ku bantu bazoja yitwa Tina Restaurant iri ahantu haruguru ya hotel yitwa Fu Yang voilà. Okay. Bapima injya ku kiro no kuri kw'Imana tarose wewe maître nageur go akadako mama enfin ngaha nari ngiye muri ville ya Guangzhou mana naragiye kubera ko umuntu narabonye basi ahantu hatisa hari special hari aho hari clean ubushobozi c'est vrai ho parce que hose hari clean hose hari clean mugabo hariho ahantu nanashikiye abantu mwahaye ahantu ko nyine ari hafi y'amasoko marisa ushaka kuri kandi hafi y'amasoko abantu bibaza kuri umusaje abo murushi kugenda kongera muhagiye kubona ariko hari amazu ya kera asha ayandi ngira ngo dushobora kuba twarabonye cyane ariko ngaha muri ville hari ama etage n'ayandi ati oh this is China donc naryohewe hariho n'abantu basa neza abantu nyine basirimu bana bo bakire urana handi no ubona bwati bano bantu c'est sûr ko ari abana baba boss donc
c'était bien kubona enfin ville ya Guangzhou yasa neza cane. Hari amavideo yandi nafashe ntashoboye kubereka muri iyi video muga mwihangane parce que narababwiye ko hariho vlog yindi izoca kuri chaîne yanje ya Uzirakoze irya muzoshobora kubona ko ivyo mutabonye muri iyi vlog yo kuri Siren Vibes kubera ko iyi nyene numva ni maison mère sinshaka ko vyose ariko abazoshobora guparvena kuraba vlog yo kuri Uzirakoze même si ntazi ryari nzoyishirako parce que umwanya n'ibibazo nzobereka ibindi ntashoboye kubereka muri iyi vlog yo kuri Siren Vibes parce que j'ai pris beaucoup d'images ama video menshi mugabo sinshobora kuvyerekana vyose kuri chaîne imwe canke muri video imwe ya 1 heure kubera ko ni ama vlog canke ama video y'imisi 5. Alors reka ndabereke inzu ya 4 mu burebure kw'isi iri mu gisagara ca Guangzhou mu gihugu c'Ubushinwa yitwa Canton Tower. Iyo nzu kugira uyinjiremo ngira ngo amafaranga ya nyuma make ya nyuma ni 300 yuan je pense mba ntababeshe 300 yuan nayo ni nka 280 y'amarundi canke 250 bivana ngira ni dollar kuntu bari kurira vunjwa ngaha anye ariko gihenjayo je yavara mu ma 250 gutyo. Rero murabona iyo nzu ngiyi ngaha anye ni ndende ufite ubikuragara muri video nyine ukubaza nyine ati nakantu gato kari ngaho mugabo uyegereye iratesa ni ndende cane. Hama ifise na lac nibaza ko ari lac artificielle bacreye iri hafi y'iyo nzu igumicamwo ubwato bwa kamatara yo bwo kurya stare kurya isi. Rero umushinwa ira penser à tout parce que iyi nzu zo kwinjiza amafaranga ushikangira ku mpera z'isi. Ari nayo ndabasezereko kuri iyi vlog yanje ya mbere izindi muzogenda murazibona gahoro uko ndashobora kuza uploadinga. Bisous, bye bye. Siren Vibes TV.